turiko twitegurira amahiganwa atunganijwe ku rwego rw'akarere bita zone 5 ikaba ayo mahiganwa azobera mu gihugu cy'u Rwanda guhera itariki 21 z'uku kwezi gushika itariki 23 z'uku kwezi nyene. Nivyo rero aha mubona turiko turitegura, nico turiko turitegurira. Ubu abakinyi mubona ngaha twaragabanije dusigaranye abakinyi 12 mugo kare barashika 15 no kuvuga ko hariho umugwi w'ico bita kata twarawukuyemo kuko uburyo butari bubidurekurira ko dushobora kubajana bose kuvuga ko ubu tuzojana abakinyi 12 kuvuga abakobwa 3 n'abahungu 8. Iyo uwo mugwi nakubizogira kata twace tureka hazogendamwo umukinyi umwe higanwa ku rwego rwiwe ivy'umugwi tubivuga ivy'umugwi nta uzoburimo mugabo dufite equipe ya komite imwe hanyuma iyindi ntikwiye ariko turashobora kuraba turafite umukinyi ari hariya ashobora kuzodufasha nimba amagara mukundiye yari yatwemereye yuko azodufasha twaca dukwisa equipe zibiri. Nibaza yuko amagara yabo ameze neza kandi n'abakinyi bafite umwete murabona ko bariko baritegura bikwiye. Nibaza ko tuzosubira gutera igihugu uko twiteka uko twahora twigitera iteka hamwe ministere yo bishoboye. Turazi yuko ari benshi bayitura mugabo irabe idushire muri abo bake bashobora kuba baronka uburyo nabukeyi kugira igihe cyose habaye amahiganwa harogibe n'abakinyi n'abakeyi bashobora guserukira umugwi wacu kubera n'umugwi wa muri kuri tere wa muri kurakora warukwiye gufatwa umugongo.